Ya ikaze bakuzi ba Look Media, ikaze bakuzi ibiganiro bitandukanye mushikirizwa n'imbonesha kure yacu kandi ariyo yanya Look Media. Ikaze mwebwe abakunzi b'ibiganiro by'inkino bitandukanye tubashikiriza, haba ibiganiro vya Look Sport ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa gatanu, ibiganiro vya Mumenye ku munsi wa gatatu, ndetse n'ibiganiro vya Midweek ku munsi wa kane. Uno munsi ni ku munsi wa kane, ni mu kiganiro ca Midweek muca mubyumva. Abasanzwe badukurikirana muramenye ko ni muri Midweek dufatana uvuga ngo sije imwe, akaba ariyo tuganira ko kuri uwo munsi. Nibaza ko mwamaze iminsi mubona ko twari tumaze igihe kitari gito turi muri basketball, twaciye muri football, mu ntamba mu rugamba muri Midweek. Uno munsi twaje kugaruka mu ntamba mu rugamba, muri football murantunga umupira w'amaguru hano mu Burundi. Aho tuza kuganira novuga ngo ku mupira w'amaguru muri rusange, ariko cyane cyane ku higanwa ry'icicaro ca mbere hano muri Primus League Burundi. Murabizi ko umugwege no waramaze kuba uheza gutahukana igikombe cyabo kigira kabiri imyaka ibiri ikurikirana n'iyindi migwi. Uno munsi ikintu nyamukuru zo kuganira ko ni ingene imigwi, hari imigwi tuzi yigeze kuba ari imigwi ikomeye cyane hano mu Burundi, ariko uno munsi ubona iriko iratemba, binababaje, binateye n'ubwoba mbere ugiye kubiraba neza. Tuza guhagarara kuri iyo migwi, mbega vyoba bituma n'iki, mbega vyoba biva kuki. Hano muri studio ni jewe Alain Doris Ndongozi, ndi kumwe n'umutumire nabaza ko musanzwe muzi cyane muri Midweek hano muri Look Media. Nabaza ko tumaze gukorana ibiganiro bitari bike, ndetse n'ahandi atari hano musanzwe muzi mu bijanye n'umupira w'amaguru, mu bijanye n'inkino muri rusange. Ni Papa Utamu niwe turi kumwe hano, reka ndamanutse. Ndakuramukije cyane, meze neza, nizera ko muri rusange nange mumeze neza ngaha muri Look Media, kuko murinze mukora ibiganiro no kwintu bimeze neza. Niyo mpamvu ntakubaza ngo umeze neza nawe, ni murinze mukora ibiganiro ntiba bimeze neza. Bimeze neza ubwo biba bitameze neza, nta biganiro byari ko oya nibyo ukunda. Ya nuko nibaza ko si rya mbere si n'irya kabiri uje hano, mugabo haraheze kabiri, haraheze kabiri. Oya mwari mwarase kuntumira, ntabwo ari je nase kuza, mwari mwarase kuntumira kuko je umwanya wone ndawufise. Ikivyemeza nuko iyo umuntu umiye murabona ko nditaba. Rero mwari ntimwantumiye, mwari mwarankumiriye. Simeshe mwari mwarankumiriye, peut-être mwari mufise abandi batumira n'ibindi biganiro mwari ko murakora, mubona ko nto participamwe cyangwa se atabwo nari nkeneye mu byo bindi biganiro cyangwa se atashana ari gutangamwo abandi bari kuhaba bagira ico batanga mu byo biganiro. Ya nuko nibaza ko ni kenshi tugwamagara bose, kenshi nibaza ko ni iminsi yose nta munsi turagwamagara ngo ureke kuza byonyine. Abandi bantu hamagara ntibanke, mugabo usanga barafatiye n'ibindi bintu canke uko nyene avuga ati ntikunda konza, mugabo biranyaza ko ni ibintu vyiza utumiye umuntu mu biganiro canke mu bindi atari mu biganiro ukabona arakwitaba. Ni byiza kuko burya je gituma nita ibiganiro by'abantu, iyo umuntu ahamagaye canke umuntu ambwiye ati turagukeneye muri iki kintu, mbona ata amafaranga bintwara no kuri nditaba. Impamvu si yindi nuko byarambaye ikiciro nyinshi, nkatumira umuntu wanagomba kananyemerera ko aza nko kuza, ntanakora n'ibyo twita afishe canke se ukandika abantu ku mbuga hwaniro zikimenyesha makuru ukorera, abantu bakabibona ko uwo mutumira aza kuza, mugo bikarangira uwo muntu ataje. Byarambabaza gose rero. Kandi iyo umuntu arinze atumira umuntu nuko abona ikintu ashobora kuba yo mufasha canke se yotanga public yiwe ikeneye, ikimenyesha makuru ciwe babona ko bakeneye ko public yabo baronka. Rero iyo umuntu ataje birababaza cyane, urabura ingene wifata. Ni pra uba wateguye umushize mu robo, washize muri pra zawe, atakwemereye ni irevure birashobora gushika kabura umwanya, mugo ari wa muntu ubona ko ashobora kuronka umwanya. Yaje naho barakarusha canke se iyo yitavye barakarusha, kuko rimwe na rimwe umuntu umutumira kuko ubona ko hari ico ubona aza guserva kuri public yawe. Kubwanje rero kuba nitaba naho hoba nuno munsi ukacimbwira ngo ngaruka ya premid, mbona ko ataco biza kuntwara kubera nzi bibabaza canke se biruhisha gutegura ikiganiro, ukabura umutumire canke se ukamuronka bigoranye no kwitaba. Ya nuko mu kiganiro cyo kuno munsi uzaganira no vuga kuri ku mupira w'amaguru mu Burundi, cyane cyane kwihiganwa ry'icicaro ca mbere ya Primus League. Egeno ari amaze kuba idefanda titre yabo, byamaze gukunda officiellement iri champion ya Primus League 2025-2026. Uno munsi muri rusange, mbeko twinjira muri ku kintu kimwe muri rusange, ubona football twavye ino saison ngene yagenze muri Primus League, muri première division tureke deuxième division. Urabona football imeze gute? Urabona ihiganwa ry'icicaro ca mbere mu Burundi gifashe? Ya ni higanwa novuga ko ryabayemwo ibitandukanye n'ibyo byabaye mu mwaka uheze. Ku mwaka uheze habonetse nk'ibitsindo byinshi cyane, naho no mwaka byabonetse mwo si cyane gose nk'uyu mwaka. Uyu mwaka nko mu mwaka uheze
uyu mwaka byarabonetse ibitsindo mu nkino za mbere mugo mu nkino zo mu gice cya kabiri gihiganwa habonetse ibitsindo bike bike par rapport ivyari byarabaye mu mwaka wese. Hanyuma nihiganwa harimo competition ku migwi muri fazare imigwi ine ya mbere harimo Flambeau du Centre, Bumamuru, Musongati, Aigle Noir. Mugo muri phase retour twabonye ikinyuranyo ya competition iravamwe hageraho umugwi wa Aigle Noir usigara uvuga ati nije ndiko ndahangana ku gikombe ndije nyene. Hanyuma nihiganwa ryatangwa hari imigwi ihabwa amahirwe yo kuzogera kure kuri kino kuri rino higanwa kuzohava inagutahukana birangira ititwaye neza inagiye no kurangiza higanwa nabi nk'imigwi nka Bumamuru, umugwi nka Flambeau du Centre. Je kubwanje kuba munatwaye ku bedi president nimutware na championnat uri Bumamuru uri Flambeau du Centre antuka muri ko muraheza umwaka nabi. Hanyuma ikindi kintu hari ibintu nabonye byabandanije by'umugwi bita base dynamique. Buri gihe umwaka wose kutanguye bama bazi yuko umunsi wa nyuma canke wa ibiri ya nyuma arizo bahama ibiyo kuguma mu cicaro ca mbere. Nubu niko bimeze rero, urumva nta tandukaniro rihari rinini, ariko kandi ni higanwa ritabaye productif muri phase retour. Mugo muri phase ryarabaye productif ku bakinyi, ritatanze umusaruro cyane ku bakinyi haba mu guserukira igihugu. Entre autres harimwe abakinyi bigenza neza mu gice ca mbere cy'igano, ariko kubera baci basohoka byatumye tubura amayelema ashobora kubasubirira ngo yitware neza. Reka ndayavuge, harimwe bita Kamana Karimu yari muri Aigle Noir, hariwo bita uyu Mose Nduwumwe yahora muri Flambeau du Centre, harimwo umusore yagiye muri Maroc, uyu musore oya note Abdi hari uri muri Flambeau du Centre nawe yavuye Edison Munaba yaragiye, havamwe uyu musore ntunze ya Abdi Ineza yavuye muri Aigle Noir. Itiminize ko abo basore ntibabonye abantu basubirira Alfred. Ako Alfred sindamufata nk'umukinyi w'igitangaza kuko Alfred n'ubundi ni joueur yarasanzwe ashininga. Twari dusanzwe tubona kuba yaragiye je ku bwanje ndabona nta nibyo yari yanakoze bitangaje muri championnat y'u Burundi mu mwaka w'imikino, ahubwo uwo bita Likau yari muri Flambeau du Centre muri mediane yabo muvuma yakora muri Flambeau du Centre urabona ko zitabonetse rero cyane. Itiminize ko muri phase retour yabaye ihiganwa ridaproduiza amayelema, yibare ihiganwa ridaproduiza ibitsindo kuko Abdi Ineza nimba ntihenze ibitsindo yagiye yatsinze ni bake bashoboye 16 ni bake bashoboye kubishikana. Itiminize ko ese niba atanga igikombe agashimwe kumuhikinyi yatsinze ibitsindo byinshi baza kumusanza muri Egypt. Ikibazo nikibazo cyo kwibaza. Phase urabona ko yatandukanye na phase retour cyane. Nibyo novuga. Boneza ko ni ikintu tuzaganira kuno munsi muri kino kiganiro, ni ikintu kijyana na consistency. Vango kumugwi cyane cyane no kwiganwa muri rusange. Kwiganwa ni nyene twabonye phase yari imitsindo byinshi, twabona iganwa ritsinda ibitsindo 8 za Kayanza, ibitsindo byinshi. Muga muri phase retour biza kuba novuga ngo bigabanuka ku rugero runini. Ariko kandi twaza guhagarara no ku migwi, hari imigwi no mutubona tugome dufatire muri no mwaka w'ingino, ubona ko ni imigwi mu myaka iheze yari imigwi iri kuri niveau yo hejuru, iri kuri top mugabo no munsi iri kwirabata kugira ngo iri kwirakombata kugira ngo bize kubikoroka. Hari imigwi no munsi muri mwaka yatanguye neza muri phase muga muri phase retour babura n'abakinyi baje gukinisha kuri match mu mugwi Flambeau du Centre nanyene muri phase retour naza ko hari ikibazo cyo cyarabaye baratakaje abakinyi benshi. No museka duhere kuri iyi migwi twabonye mu myaka iza ariko ndavuga no mugwa simigwi muri Premier Division gusa. Dutangure ku mugwa Message Ngozi, hariho umugwa Kayanza United, hari imigwi yigeze kuzira mara igikome umwaka umwe nibaza zatetse ko niyo yari niziti. Eski je nije biva kuki mu Burundi? Ntabwo biva ku bintu byinshi no ko imigwi kenshi usanga iri mu minwe y'abantu. Isanga iri mu minwe y'abantu bamwe ikintu bita uburongozi bw'imigwi benshi usanga atabyo batahura. Bamwe baja mu mupira muri daro context yo kugira ngo bagire visibility baboneke, ntibaja mu mupira babigize business or umupira ni business. Abandi muri monde tugezemo umupira ntabwo ari ikintu cyo kugira ngo uboneke. Umupira ni business, umupira ni mu buryo bwo kunezereza abantu, mugabo nawe ukabigira ufise target yo kudandaza. Rero ibyo byagiye biba ku migwi cyane cyane ubona ko iri mu minwe y'abantu bamwe, hanyuma bikongera bikaba no ku yindi migwi ya indi yitwa ko iri muri community z'abantu, mugabo batari mu indani, bitanjiramwe indani cyane, like nk'iyi migwi ya za Kayanza United, kuko Kayanza United uzosanga mara uyu mwaka umurongozi ari uyu, uwundi mwaka ugasanga umurongozi n'uyu, ugasanga ni nk'indongozi y'intara ikiri intara Kayanza wasanga ariyo ifise mu minwe umugwi wa Kayanza United, mugabo wakurikiza ko yindi sezo ukasanga no mundi bahinduye.
urumva ubwo rukurikirane rugenda rugonga iyo migwi cyane cyane. Hanyuma ikindi kintu naco ni manke y'ubumenyi bw'umupira w'amaguru, kutamenya uko umupira w'amaguru twagwa cyangwa se uko krebe z'umupira w'amaguru zitwagwa mu ntumbero yo kubaka uko umupira barubaka, hanyuma projet mugira projet mukayubaka mukayisetinga neza mugatangura kuyishira na application. Rero bamwe bashaka kubifatira hagati na hagati bakaca bashaka ngo bafurape for bamara gufurapa for babonye bananiwe bakaca babiheba bakaca basubira hasi kandi bakoroka nabi. Nibi vyabaye ku mugwi wa Kazo United warigeze gushaka gutwara igikombe, abantu baravyibuka 2019 hafi 2020 niba ntihenze. Hanyuma byarabaye kuri Atletico niyo yiri yaratakaje igikombe imenyereza na Omar nta kagero ku munsi wa nyuma ndibuka abantu baranidogero bitarandri ndikumana nyene umusore yakina muri ntunze ya niyo yiri ico gihe, naho yari muri football hari muri basket nawe yitwaye mazina nyene urumva. Hanyuma itimini ko bagenda bacika intege keshi. Si ibyo byonyene, naho twogaruka no ngaha mu gisagara ca Bujumbura hari imigwi yagiye ifurapa for, hanyuma babona ntibigenze ko bavyipfuza bakaca bagira iki, bakaca bashira hasi. Kuri Flambeau du Centre naho baragerageje kubaka umwanya munini mugabo batanguye gucika intege inyuma yuko babonye ko ama competition mpuzamakungu peut-être bitabagendeye neza, kandi bakabona ko umwaka bari bafise abakinyi bari bafise mu wundi mwaka w'imikino biragoye ko bazongera kugira abakinyi bari bafise igihe bari bigenje neza bagatwara n'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu. Kubwanjye novuga ko rero no gushaka kubidugira za rimwe mu mwanya muto mu gihe umupira w'amaguru ari buke cyangwa se ni projet yubakwa buke progressivement ugasanga umuntu yageze kure. Ku ruhande rw'umugwa wa Bumamuru watangiye championnat ari mu bukomeye, watangiye saison mu bukomeye, ufite abakinyi bakomeye, mugafazo turu haje kuba sinzi ibibazo vyabaye muri club, bana ko uno musi kugira ngo baronka n'abakinyi baje gukina match no guhamagarana kuri telefone. Numva ko ni ibibazo bikomeye byo ibibazo birateza ishuri mbi kuri football mu Burundi cyane. Nibaza ko iki kibazo shosho gukemurwa gute? Iki kibazo cokemurwa na federation kuri wera niyo organe technique nibo bahinga. Burya njye ama equipe beshe nta mupira bazi. Rero federation nk'ikintu nk'abahinga nibo bokuza gusigurira abanye na club ibikwiye gukorwa mu migwi yabo. Icambere no kubafasha gutegura inzego z'imigwi. Uko umwaka utashe buri gihe federation ikorera icyo bita recyclage abamenyereza, igakora recyclage y'abahagarikizi, kubera bazi ko abagitere babo abahagarikizi barabitaho bakabakoresha mu buryo bukomeye, bagakoresha babamenyereza babo babamenyereza ko nabaje n'abakozi ba federation buryo ko n'abantu babaye forme n'abanyeshure babo babategeza kuraba ko ugwego ruduga umwaka wundi. Kuko umumenyereza avuye kuri kumenyereza mu Burundi akaja hanze ni honere kuri champion ku mupira w'u Burundi, kuri federation yagize iki yashoboye guproduiza uwo mumenyereza avuye mu mupira w'u Burundi. Rero federation ntiborone ku bantu zeya gusa kubahagarikizi n'abamenyereza, kuko uravye n'ibyo bintu bikorwa byonyene. N'ubugende kuri centre technique nta gihe uzosanga batumye ko aba team manager bama equipe, nta gihe uzosanga batumye ko aba SG ngo bagire formation, nta gihe uzosanga batumye ko comptable cyangwa se abantu bajejwe comptabilité hari mu equipe ngo bagirire ngo nani formation. Mu gihe muri federation izo organe ziri muri federation nyene no mu maklebe nizo zari zikenewe. Muri federation harimo ikintu biyita igisata cy'ubuhinga technique, organe technique kiriho, hariho igisata cyande cya communication mu maklebe nta kiriyo, beshe bamwe ntabyo bafise. Muri hariho igisata cya comptabilité muri federation, mu maklebe nta biriyo. Hariho abantu ze ya niyo ni nka technique baje ba managinga ivyerekeranye n'ama equipe yasohotse. Reka tugishire muri ntuze ya bariya muri team manager cyangwa muri technique kuri niyo bari, ariko muri ntuze mu maklebe nta biriyo. Rero oro equipe yategeza kubigira umuntu ayi managing akavuga ati uyu mukinyi yagize ikibazo, uyu mukinyi dufitanye amasezerano amezuku, uyu mukinyi ya arara muri ka y'umugwi cyangwa se arara hanze, ivyo ro ntabihari, uyu mukinyi arafise amasezerano, uyu mukinyi ntabise amasezerano. Hanyuma rero avaro debut ya saison federation ikabanza ikagira iki imbere ko ihiganwa ritangura, ikabanza ikaraba abakinyi bakwije amategeko, iyo maklebe bakwije amategeko, abamenyereza bafise amasezerano, badafise amasezerano bakabimenya. Mugabo hariya habamwo ububeshi, habamwo amaspekulation y'abantu bamwe, umuntu akaza muri club atanaje no guhembwa, mugabo kubera ashaka ko azozana abakinyi bakabaha amarokritema, niba bamarokritema meshi azoronkako akaca avuga ngo ndaza ntaco ndabakorera. Iyo rezilitibuze rero uwo muntu ushobora kumusaba umusaruro. Wa mukinyi nawe wemereye recruitment no munsi y'imiliyoni 5 ukamuha miliyoni 1 2
akashagenda gahako wa mumenyereza yamuzanye 500 itiminizi ko yabonye mu Fazil arigiye kurangira utamuhaye amafaranga yiwe arigira nivyo biba kuri za bomba muruzi kuri abakinyi muri Kongo mu bwo buryo mu manyanga mu mamaguye bakaza bagasinya mugabo kubera baba tarose ibyo bategeza kuronka 100% atana swivi ihari nuwo kubikurikirana atawuhari usanga byagonze abo bantu bikaba ngombwa ko bagira iki basanga bahejeje sezo batameze neza rero kubwanje muri rusangi federation y'umupira w'amaguru mu Burundi ni ikwiye kubaka imigwi kuko abano nta mupira bazi niko no bivuga ubuze umupira ni imigwi nta mupira bazi umupira uzwi na federation ni nayo mpamvu zijya nzego ziri muri federation ni barabe n'inzego zikine mu maklub bagende babafashe bazibubakire arafe ya sezo iyo sezo irangiye cyangwa se umwaka w'imikino urangiye bagende babevariwe ati we nk'umukontabule wa Aigle Noir wafashije iki Aigle Noir ni giki woba warabakoreye nka team manager club yawe twarumvise abakinyi bagiye kugura amavoka mwibarabara byari bikwiye muri ko muraja gukina ni onere ku mupira wabo kuko amaklub ni yakomera na federation izo birikira komera uyu munsi nk'ubo Aigle Noir ni yasohoka nivyo yabaye ya mbere mugo Jemfis amakinga ni yasohoka kizotsindwa ibitsindo byinshi kuko nta mu challenge yahuye nawo ni yasohoka isobora kuzotsi muri champion rero ni byiza ko amaklub azosohoka harabaye competition kuko uyu mwaka je kubwanje kuri Aigle Noir nta competition yabaye kuko nikivyemeza nuko inarangije na sezo atamugwe n'umushoboye kugira iki kuyitsinda naho yozotsindwa mu zino zinkino zibiri za nyuma nozovuga ko habayeho none iriki kiniriki baze ko expose abakinyi kandi baramaze gutwara igikombe nta mpamvu nimwe rero ni yonere nayo bakeneye barinze go expose abakinyi bivuze ngo naho Aigle Noir yozotsindwa ntacyo byo babimbwiye Aigle Noir yahejeje champion n'ubu ndabisubiyemo idatsinzwe urukino na rumwe kandi nikosa kubaki kubajejwe gutunganya ino migwi bategeza kuyishira kuri inde ku rwego rumwe iryo higanwa ritegurwa nande hari iki gisata bita technique muri federation commission technique nikwiye kwiga ubugitegura nk'umupira kubuga imigwi yose bayiha recommandation ivyo itegeza gukora itabikoze igahagarikwa hamwe yerekana ati seziratangwe yerekana ko irafise ibintu bizofasha ku yego sezo urumva duvuga ati turatanguye sezo ko mutanguye sezo mufise irihe hangiro mufise bande bo kubafasha urafise coach afise amasezerano urafise umuganga afise amasezerano urafise team manager afise amasezerano urafise igisata ca contabilité cyo kurondera amafaranga yo kuzohemba abakinyi no kugaburira abakinyi no gukora ibintu biriya kugira ngo equipe ishobore kubaho apana ko uziko haranga ama equipe usanga za gukina match ahaguruka baza gukina nka saa 9 bagahaguruka nko mu Kayanza bagiye gukina mu Cibitoke saa 4 iyo equipe urambwira kiza gutanga umusaruro kandi impamvu yatumye haguruka uko ngo nukubera ngo nta mafaranga abakinyi ntibahembwe ngo abakinyi baraye ubusa simvuze ko byabaye mu Kayanza mugabo urumva iyo ni example tuba tuzi kandi aho byagiye biba hariho rero ibyo bintu no kuvuga ngo Plito federation niyo yo kuvyigako ikaraba aya makosa yabaye mu no mwaka ntaziyongere kwiproduce hanyuma hari n'ikindi kintu abakinyi basohoka hagati muri sezo nibafashe imigwi kukorera amasezerano ama equipe aba bakinyi bababwira ati imbere yo kusinyisha umukinya amasezerano laba by'ukuri ko niyasohoka azoba gusigiye ikintu kuko aronga abakinyi basohoza atacu basigiye imigwi ugasanga rero bahombeje imigwi gutuma badatwara n'igikombe navyo bindi imigwi yabashiramwo kugira ngo bagere ku rwego ntabyo imigwi igarukanye ntirose amafaranga je dirais inyungu kuri abo bakinyi kubwanje rero ndabona ko federation niyo gufata mu bintu ikibazo cy'umupira w'amaguru gusumba imigwi kuko imigwi nta nakimwe ndayagiriza benshi nta mupira batahura ntibarose umwanya wo kugira iki wo kusigukirwa kuko benshi bawurimwo batanawukinye benshi bawurimwo batawuvuze kuko Jesse nawukinye mugabo narose umwanya wo kwiga ibijanye n'umupira w'amaguru kuko gukina umupira ntivuze ko cyumenye 100% hari ama detail utazi mugo nanje narose umwanya wo kuwusoma nkiga ibi nibi nkamenya ati ibi nibi birafasha ko nshobora kuba no bibwira umuntu akagenda akabikosora rero umupira w'amaguru benshi barimwo kugira ngo baboneke benshi barimwo kugira ngo baboneke hariya hejuru ku bantu bamwe ntashimye kuvuga ya ikibazo cyagukurikira ni wagiciyeho gato wagiciye ko bigize ni iki kintu cy'abakinyi bagenda hagati muri sezo twari kwa tubibona twavuze mu ntango umugwa Flambeau du Centre Flambeau du Centre yatakaje abakinyi benshi hagati muri sezo batatu bari bakomeye bari nibaza ko bari no mumenyereza tumwongeze ko abakinyi batatu bari bakomeye Mose ugatakaza Edson Mnaba ugatakaza Likao ugatakaza umumenyereza mwafashanyije Fazare yagiye Fazare bajeje Aigle Noir basumbya imota imwe cyangwa amatari nibaza ko nta kantu kari mu dufate umukoce turi kubakinyi nta kantu kari mu vuga ati ama equipe ukuntu atari
stable financièrement aronse ama offre ava hanze kuri abajori babo biragora ingene bashobora kuba stop. Iyo stability rero nahubwiye n'ubundi ikorwa na federation ni wo kubigisha ingene barondera amafaranga nta basare charge ba marketing mu makreb barimo mugo muri Aigle Noir ariyo amplito muri federation ariyo umuntu aja kurondera amasezerano n'amakampani muri federation ariyo ko igisata ca contabilité kiriho rero nimba bagenda bakavuga ngo le club c'est le coach et le président ntabwo ariko bikwiye kugenda federation igiye kubigisha ko ibisata bikwiye kuboneka bishobora gutuma baronka amafaranga bakwiye kubirondera nabwo nk'akarorero mu Kayanza hari amakampani menshi yofasha umugwi wa Kayanza United like raba nk'umugwi wa Kayanza United ufashwe mu mugongo na company nkande nka Otebe Gwegura kuko Gwegura iri muri Kayanza Otebe Gwegura bahagira n'amasezerano bagiranye amasezerano na Imena Industry bagiranye amasezerano na Musumba rega Musumba ni y'abanyakayanza bagiranye amasezerano n'abandi beshi nto kwirirwa hari nk'ibyo bita za Kayanza family zishize ngo amafaranga n'ibyo ukunda hari ababosi beshi bashobora bafise ibyo bakora bakoranye na Kayanza United bashobora kunguka kandi na Kayanza United kunguka mugabo nta bari bo muri Kayanza United bo kuja gusigurira projet ayo makampani projet bashobora kubakorera ayo makampani akunguka na Kayanza United kunguka ivyo rero ni federation kugenda ikabasigurira mukwiye kugira bino bintu kugira ngo muze mubandanye mukora ibitera imbere mbe kubera iki ndagwa nk'akarorero Manchester City ubu yambara Puma kwambara Puma kwa Manchester City so kora basazi Manchester City yo kabayiba hidi yambara ibintu byose ibonye federation yambara nani intamba mu rugamba zambara wanao sivyo kubera iki baraja kurondera bano bantu bagakirana amasezerano nuko babona aje amafaranga federation yinjiza ikuye muri FIFA canke sikuye hana hariya ikuye ku bibuga adashobora kuyifasha ikavuga ngo reka turondere abafatanya bikorwa badashobora gukorana nabo rero itimirizi ko je ku bwanje federation nitera intambwe kandi nubu ndabona ko federation ifashe mu minwe byose byotora inzira nifate intambwe igenda ivugane n'imigwi icerekeranye n'ibisata bitandukanye mu maklube uko biri muri federation cyangwa se biri mu yandi maklube yo ku mugani wa Buraya n'ahandi hose babigire ko baze babikoreye ko ndazi ko bizotanga umusaruro ku maklube rero nico waruvuze kuba bakinyi bagenda hagati na hagati muri sezo nuko amasezerano yabo ntaba yarizwa ko neza kuko ntaba hari bo kuyigako le président il n'est pas ameziri yo go settinga for ntuze ya kontra y'umukinyi kanaka akayitegura neza akayidananga akashirako n'amaclose liberatoire kuburyo umukinyi ni yasohoka bazoca baronka uwundi amusubirira ica kabiri nimba warabonye abakinyi bava muri Aigle Noir buje bava muri Aigle Noir bigoranye bava muri Aigle Noir bigoranye kubera iki hari umuntu bita Fabrice Tete afise umutwe hari abantu bari muri Aigle Noir bafasha kugira ngo umukinyi asohoke aza gusohoka bungutse urumva Kamana Karimu bivuga ko ari kuja muri Afrika y'Epfo mugo birangira agiye muri Sudan yagiye muri Sudan y'Ikartum biranga aragaruka kubera iki batahuje amasezerano na equipe bariko barategura itiminizi ko mu maklebe habonetse abantu bashobora kubigira no kubakora ibyo bikorwa mu madomene atandukanye je ndabona ko umupira w'amaguru mu Burundi wokomera kuko abakinyi basohoka bozosohoka bafise abaca basubirira club iguzirije umukinyi w'ibihumbi 30 ikacigura umukinyi w'ibihumbi 10 ikabika 20 eske yo club yo bihombye ibyo bitandukanye rero nibiba mwakino gihe umukinyira aragenda pour rien atanda kimwe club yinjije Edison Munaba uopereza neza amafaranga baba bararonse yakoze iki yaciye abayiki iyo byose urumva niba mugurije umukinyi 5,000 ni muce muraba n'uca musubirira basi mugabo bo baragurisha bwate twungutse mwungutse ariko ejo muzohomba ya twavuye ku migwi ya Flambeau du Centre Vitaro bavuma mu ariko hari umugwi wa Vitaro no mu migwi historique hano mu Burundi mu football Burundi watwaye ikombe mu myaka 2 iheze ubwo imyaka 2 ikurikirana ko ira mu mwaka uheze nibaza ko yaje champion ari wa gatandatu no mwaka turabonye muri phase yo turageje kwivyukiranya phase byari byanze ako no baracara ba gatandatu nubona ba gatandatu ari ba gatandatu nona ko na Vitaro nayo nyine ari umuguri emblematique hano mu Burundi nawo nyine ugenda baracumbagira kandi wategezwa kuba ari umugutanga karorero office organisation byose ko Vitaro yari club nziza wanagomba burya Vitaro afise aba legend beshi bashobora kuba yifasha ikagera kure barose umurongo ubokora mugabo Vitaro ihendwa n'abantu beshi ihenduye ububeshi ababeshi harimwe ababeshi bashaka kuyungukiramo mu buhe buryo umuntu araza akabwira ngo dukoze iki umuzoronka umuriyoni club nka Vitaro siyo gutungwa no muriyoni par contre club Vitaro yari club yo gusinya amasezerano y'amamiliyoni amajana mumbabarire ko banda bivuze kandi azara abantu biza gushavuza nibyo abashavuza nyene biyakire mugoje niko kuri kwanje sinzi kwibika mu kintu ndakimona karukuri nk'ubu dufate nka Vitaro
nuko no muniza ko ndayihaye Shuwadiri kandi je ntari sanse kujya Shuwadiri ivyikora mugabo nk'umumenyesha makuru reka ndayibwirije iciyumviro Vitaro nkuno munsi bufata iyi Musumba Cargo bakagenda bakavugana nabo kabwe ati twebwe aho tuzoja mu bino bintu vyerekeranye n'imizigo yanyu tuzogira iki tuzokwamamaza ikintu tuzoza gukina tuzokwamamaza ngene ibintu byo birekanye na Cargo ya Musumba ndazi kitobima imiliyoni 50 mu gihe babona ko vyo bungukira bajanye projet mugabo yandisa pana projet zo muri WhatsApp canke projet zo ku muntu ico ni kimwe Musumba Vitaro uyu munsi yogenda muri company kana kandi ndavuga company siniko ndazamamaza nka Assurance Big bakavugana na Assurance Big ati twebwe turashaka ko umuduga tuzoza twiyunguruzamwe uzoba ruwande wa Assurance Big nukuvuga Assurance Big nibanarengana mwibarabara Vitari renganye yagira nk'ibugarama akakivuga ati turahagara iminota 20 tubanza turuhuke tugiye gukina Gitega ababo ntabone imodoka yanditse ko Assurance Big sivyo irimwe abakinyi bashamenya icyo kintu bita Assurance Big iyo ni projet ndabahaye Assurance Big ni yumva icyo kintu imuyinga uko nyene hehe uko nyene kuko Assurance Big je suis sûr c'est nta namwe ndafise bill umuntu rero cyashabaho n'ubundi ashabaza ati niki kintu gitwa Assurance Big ni giki avec n'ibindi na decor ziba ziriho ku iyo modoka umuntu azovuga ati reka ntihatisha Assurance muri Assurance Big ni business izo biri kiraba ganya kuri Vitaro ni visibility yande ya Assurance mugabo ikongera ikaba n'inyungu kuri Vitaro kuko déplacement zikogwa nande na Assurance Big so ivyo ni projet ishobora kubinjiriza niburi buri prix de 50 millions kwa ma déplacement bakoresha ndazi ko ashobora kuba batwara nka 50 millions izo 50 millions bazirose ku mwaka indirect mu kwa amafaranga sima ko muronke l'argent palpable même ushobora gukora igikorwa gishobora kubazanira amafaranga mu buryo butagaragara cyangwa se abantu bataboneka bwa amaso mu buryo butari physique rero ivyo tuvyihoze tuje kuri company Superbat ese uriya muvandimwe avugira Vitaro ntari ntafitanye bucuti na Superbat ubu no munsi bavugana ati Superbat twebwe turashaka ko mudufasha kutugurira nk'abakinyi nka 5 nako tuzobabamaza umwaka wose abakinyi 5 bari ku rwego ataraba muri championnat y'u Burundi baza baje kuyihigisha bavuye muri Kongo abandi bavuye hehe abandi bamaze guhumura ugasanga umuntu acagaruka muri Vitaro oya bagene nko muri Zambia barondera umu scout bagene muri Zambia barondera abakinyi nka 3 bagura imiliyoni 100 z'amarundi no kuvuga ibihumbi nka 100 nka ibihumbi nka 10 by'idolari cyangwa 15 by'idolari bakabibaha Superbat itazi ko yaba genda muzana abakinyi mwego umwaka wose uzohera aho muzokina banderole zacu twazuzibona kibuga mwakinye naho mudafise ikibuga mutuziyaranja nyine tuzobikora kubera dukorana namwe eshofu mazo bari twebwe ibi nibi bro umupira wapfuye kubera iki wabuza aba strategy rero icyo nashaka gusigura kuri iyo migwi nka Vitaro nta mpamvu n'imwe ni ya organisation ibuze mugabo n'ubundi zohera hehe muri federation kuko ivyo urumva kugira bikore bikogwa nande na federation niba uburyo bwo kurondera amafaranga ntibayarondera ngo jewe ngo ndazanye ibihumbi 50 ngo muraca mugenda ngo muri restaurant ngo muraza gufungurira hanaha ngo kugira ngo muce muza gukina match ngo muraza kwambara ngo dupira ngo kuno no ivyo ntabwo ari business nta nubwo ari business zo mu mupira Puma uyu munsi ifitanye amasezerano nande na Manchester City ikaciyambika icyo bita City Group yose kandi City Group ni ibintu bigera kuri 10 na bingahe na makreba agera kuri 10 nangahe itiminizi ko visibility ya Puma iba nini ya cyane gusumba rero kubganje ndabona ko Vitaro ikeneye aba strategy kuko abantu irabafise mugabe ikeneye abantu bo kuyubaka mu buryo bw'ibyiyumviro abantu bo kuyishigikira bariho mugabe ibyiyumviro byo kubaka biremereye bishobora gutuma Vitaro ifrapa for nta bifise abo rero nibo bo kugira iki bo kubarondera bari muri Vitaro bazoronderwa nande ni kucumbaza federation nibafasha ati banza murondera umuntu nkuyu ni bashobora kubakorera banza murondera umuntu nkuyu ni bashobora kubakorera apana wa wundi aza afise intumbero aza kuronderamwo ahubwo ni muzi umuntu avuga yifixa mu objectif akabereka ati jewe amasezerano dufitanye naya nzobakorera ibintu abikoze muzonyirukana niyo mpamvu nk'imigwi ikomeye ku mugabane wa Buraya irava ku muntu zeya ku sporting director ikamwirukana cyangwa izikarondera uwundi ikamukuye mu yindi club nk'ubu wo bita Omar Barada yavuye muri Manchester City aguzwe na Man U aja muri Manchester United kubera iki yabubakiye projet y'imyaka bavuga ngo 2028 Manchester United izotwara igikombe ikwije imyaka 150 bayita 115 iyo projet yabo ya Manchester United eske murabona ko niba twatwara ijo gikombe bazomwirukana rero nk'abaje bari muri za Vitaro bakwiye kuzana abantu ati wewe utatugejeje kuri ibi twubakire projet utayishoboye kuko projet ntibakwa na coach
utayishoboye vamo duha bino bintu tuzaniye miliyoni 100 ku mwaka tutazirose ntabwo uri marketing wacu vayo tuzana uwundi nuko bikwiye gukorwa rero. Nibaza ko turiko turegereza ku musozo w'ikiganiro cacu. Nibaza ko ntitwara tavuze ku mugwa muri no mwaka twari twabonye umugwi mushasha wa Vision. Wari mushasha nyine n'aba boss bashasha ndayishimiye Yusufu Nyange na Bofis Karebe ariko arako nawe nyene uno mwaka aho tugeze seza higeze nibaza ko ntiwakonvense kuko waruje ubwanditsi ubona ariko barawerekana ama visibility n'ibiki uno muso amaze kuba usezerwa muri coupe du president wamaze kuba Primus League ntibariko barameheza muri top 4 cyangwa top 5 umugwi wa Vision ubona uno mwaka byavuga umugwi wa ni Vision FC mugabo iyo bagiye ko igiye ku platform nyinshi zosanganitse ko ngo Royal Vision no wakane mu kino gihe muri championnat y'u Burundi kandi urashobora kubandanya ru wakane cyangwa izo navamo je ku bwanje ari umwaka ari saison yabo ya mbere ni saison nziza kuba kuja muri Big 4 kuko hari zimaze imyaka muri championnat zakorotse haro nindi yaje ivuye mu cicaro ca kabiri yakorotse no kuvuga yari yarateguye umwaka uko ngene izogenda mugabo yindi yaje ivuga ngo tushikiye mu cicaro ca mbere tugomba gukora projet ro ya mbere umuhini mushasha utera amabavu bashitse baba muri Big 4 je ku bwanje sinda babreminga abantu bo muri Vision ikironda babremingamwo canke se mbona bakoze nk'amakosa n'uburyo bagiye bahindura indongozi zimwe muri saison kuko yari umwaka wa mbere burya ntimwamwemere guca muhindura abamenyereza mugahindura abaperezida rimwe nemwe abantu batangura kubona ati bana baje bantu ntibapanze neza ari nayo mpamvu nanudukosa tuba twabaye mugenda mutunyegeza kugira ngo baba ndi muhanganye ntibabacishe mwijisho rero utwo nudukosa tutari technically ntabwo turi technique kuko nudukosa two turi ime abantu bashobora kujamwe kavuga ati je nakasina mwiyumvisemo nakayakoze amakosa tumwirukana ibyo nta technique ziba zabayemo rero ico nabagiriza nk'ikosa nukuntu batakaje umumenyereza bakazana uwari umumenyereza wa mbere akacafata upirito team manager akacaba intonze y'umumenyereza no kuvuga mutakaje ibintu bibiri mutakaje umuntu yari yaramaze kubaka ikintu no kuyita accountability umurongo equipe ikoreramwo mu buryo bwo kumenyereza mutakaje umuntu yari sporting director sportif yari karubaka project umva nta cyubatse ubagiye kumenyereza agiye gufata izindi shingano muciye mugira iki mubura ya project icipfa keshi rapfa kubera sporting director ni cyakora nta uhari alors haca haza wa mumenyereza ntariko aciye aza kubaka bishasha urumva ibyo bintu byarabagoye rero cyane naho yashitse atsinda mwumve ko abantu baza ngo Vision ngo yarahagaze neza oro hari ibindi byapfuye hore yo kuba directeur sportif cyangwa se cyagikora cy'umu directeur sportif cyaciye gihagarara aho rero kuri Vision nibo wo gukosora umwaka uza cyangwa se imyaka 2 iri imbere je ku bwanje siniko ndabona ko bazotwara igikombe mu mwaka unazi ahubwo ndababona ko projet bananyije bayubaka nk'uko mu myaka 5 bijya bihumbwa birimwo ibitagenze neza bagenda bakuramwo nko buke abakinyi batabonye bigenje neza bakakuramwo bakongezamwe abandi beza ntibagura amazina kuko imigwi igura amazina keshi irahomba no muri Vision mu mwaka weze baraguza amazina yari amazina nibyo kugira ngo nabo bamenyekane kandi vyabaye vyiza ba Emmanuel mvuye kure haraba Mabano Shabani nimba ni Mabano ni Mujyango Musa Mujyango urumva byarabafashije kugira ngo bagire visibility barazanye mu kinyi Jonathan Ahimana ibi bavyita kugira iki ku create fan base twarayironse ko ari umuntu yakunda Jonathan yaciye atangura kuzara kurikirana Vision mugabo igikwiye si ico kuba ufise ayo mafaranga yo kuzana abo bantu sibyo byene bihagije ico wamaze wikora cya fan base wakirose habasi gucukire kora rero ibintu biri techniquement turazana umukinyi akora ibi kugira ngo tuze tuje mu kibanza cya kabiri umunsi wote mu kibanza cya kangahe kitari cya kabiri hanyuma turazana umumenyereza aza kudufasha kutwubakira projet y'imyaka 5 kuko projet muri mupira w'amaguru nta projet y'umwaka umwe ibaho nta na projet y'imyaka 2 ibaho habaho projet y'imyaka 4 5 ni niyo mpamvu amafederation mezi usanga afise amamanda y'imyaka 4 kubera iki niyo mategeko yande ya Olympique ashira imbere sibyo bivuze ngo rero baba bazi ko iyo utanguye projet y'imyaka 4 iratanga umusaruro bazana mu kumenyereza arashobora kuzorambiraho atari umumenyereza aza yaronka handi hana akaca agenda bashiremo n'amaclose liberatoire bashira abantu babigira amanoze amasezerano bazane n'abajiriste umuntu ni yabagora bamenye ati uyu amategeko avuga ibi nibi kubwanje rero ndabona ko Vision credit kuri no mwaka mugabo ivyo bari abarundi babanyamupira gatoyi ivyo bari biteze sivyo babonye ariko bakira ivyo batanze kuko Vision
ntabwo yabaye mbi, yabaye nziza ije mu migwi ya mbere ine ya mbere. Umugwi wa mbere waramaze gutwara igikombe, babandi bitwa ko ari bihangange babari imbere batabasumbye amanota menshi. Ku bwanje novuga ko ari vyiza. Ashatse kuvuga bya bihangange ni za Flambeau du Centre, nizo za Musongati. Musongati basumbye amanota 3, Flambeau du Centre ikabasumbya amanota 2. urumva Bumamuru bakanayija imbere n'inota 1. Itimini ziko je ku bwanje umugwi wa Royal Vision cyangwa se wa Vision FC, en tout cas credit to them, bakoze saison nziza naho abantu bari biteze ko botwara igikombe. Je ntavyo nabona naranabiwe no mwakoza ntibizokunda ko batwara igikombe. Birabasaba peut-être bohindura umufumo, mugabo bavuze ngo bagomba kore mu yiforoma yo kubaka ibintu bizogenda by'umwanya muremure kuzogera kuri ka projet ndende. Kubwari ndabona ko bozotwara igikombe mu myaka nk'itatu. Ya imbere turangirize kuri iyi wari wabiciye ku gatoyi kuri Aigle Noir hejeje championnat idatsindwa ko nta competitivity ari harimo no mwaka, bisa nko muri phase retour wabone baza ko byaje kuba biba ibindi bintu. Aigle Noir izosohoka CAF Champions League umubiri officiel. Eske ntibizoza wari wabiciye ku gatoyi bizoza kuba bituma Aigle Noir itagira performance nziza muri CAF Champions League kubera nta competitivity yagize muri championnat? Birashoboka kuko urumva nimba uvuye muri championnat ta competition rimwo ukacugenda ahantu no kuhura n'abantu bagize competition iremereye like nk'iyi migwi dufate nka Tanzania, cihura n'imigwi yo muri Tanzania, cihura n'imigwi yo muri Maroc, cihura n'umugwi wo muri Mauritania, ucizanwa Dibu, zanwa zo muri Nouakchott, ucihura n'imigwi yo muri Afrika y'Epfo, bo bari muri competition ko amahiganwa yahararemereye, amahiganwa arakomeye, umugwi twari igikombe wagihataniye mu buryo bugaragara cyane. Rero ku bwanje ndavuga ko Aigle Noir kugira ngo ishoye muri competition mpuzamakungu nisunze ivy'ikina mwakirugye n'abakinyi bise mwakinogiye, nuko ija ikora recruitment kandi igakora recruitment zirigaragara para za recruitment zo ngaho muri Zaire, apana za recruitment zo ngaho muri championnat y'u Burundi. Niburi buri je nkunze gutanga karoro kuri muri Zambia, kuko Zambia gende yizi nka ligue itarimwe ubutunzi mugabirimwe abakinyi. Zambia ifise abakinyi bakinye babitwa ba Stopira Sunzu, bakinye muri Tanzania, bakinye muri DRC, kandi Kongo tuyemera kari equipe kari champion arabanyamupira, bakinye muri Kenya. Urumva Zambia ndayemera nk'ihiganwa ryagiye rigaburira amahiganwa yo mwaka no karere yiwacu muri Kenya, Tanzania no muri Kongo no mu Rwanda by the way, kuko kera baraza za 2003 za 2004. Bivuze ngo no munsi nangwe tugiyeyo tukazanamwe babakinyi, kuko bujya kurondera umukinyi simpa kumubone muri match officiel. Urashobora kujya ku kibuga hajya sezo yaheze ukaraba turiya muntu tushe yiwe imeze gute, ukacubaza amakuru yiwe, ukaraba ama video yiwe. Aho rero Aigle Noir ikeneye aba scouting nka babiri, umwe akaja muri Tanzania, umwe akaja muri Zambia, uwundi akikubita muri Kongo, kuko niho mbona hari isoko ry'igura n'igurisha kuri Aigle Noir ritoyizimba. Ivyo bibaye kuko bibaye bizobifasha kubaka equipe ya Aigle Noir, kuko Aigle Noir ikeneye abakinyi mu nimero 10, ikeneye mu nimero 6, kuko umuntu bitake yita ndabona ko imvuna afise ishobora kuzoba hamwe atonagirirwa operation, ishobora kuzoba je ndabona ko menga zohavanagirirwa operation, ishobora kuzoba y'umwanya muremure. De bakeneye umuntu ashobora kuza gufasha izamu ryabo mubona mengo ni giza, mugo Jesse nemeza ko mwizamu bameze neza ijana kwijana. Bakeneye umukinyi dotaye, naho mwabonye ejo bakeneye bakoreje umuzamu muremure, mugabo experience ni nkeye. Hanyuma bakeneye rero umuzamu afise taye yongera akagira na experience ku mahiganwa mpuzamakungu. Bakeneye abandi bakinyi nabo bamaze gukina amahiganwa yo ku mugabane wa Afrika bakagera kure, kuko nabo baramaze kuyakinya bano bakinyi ba Aigle Noir, ariko bageze hafi. Bakeneye abakinyi bamaze kugera kure bakuze. Burya ngo barose nka Saido, sorry to say, barose nka Saido yobafasha, barose aya mazina nk'aya ba Cedric yobafasha. Niyo bafasha burya muri physique, mugo yobafasha mu buryo bwa experience, kubereka ati burya rero ko tugiye guhura na Arahiri twitwara guca, tugiye guhura n'umugwi wo muri Afrika y'Epfo twakwigenza guca. Banumvise n'iryo zina muri ya mahiganwa yamigwi iravuga ati mwitonde, bafise umukinyi yakinye muri Tanzania muri Simba ukunuku, bafise umukinyi bita Cedric Amisi yigenje kunuku muri Kaizer, bafise umukinyi. Ibyo byose rero barakeneye ayo makinyi amazina yo guheka umugwi wa Aigle Noir, nayo ubundi ho bagasohoka. Ishobora kuba ibyabaye kuri Vitaro muri Tanzania. Ya nuko nibaza kigano cyacu cyo no munsi ko kigarukiriza hano. Ndagushimiye Paul. Ya ndagushimiye cyane, nibaza ko peut-être yabugira ibiganiro bishobora kuba birimo haraho usanga byabayemwo utuntu ugasanga abandi bumvise ibi nibi. Ni byiza kuba baza bashira muri commentaire kugira ngo ejo y'umuntu agarutse canke se wewe ukoresha ibiganiro hari gari cyo cuherako ugo ukaraba nimba ari cyo ushobora kongezako canke gukurako, biba ari byiza cyane.
bagize rero commentaire ku ibyo bintu umuntu aba yavuze canke tuba twavuze kugira ngo umuntu ashobore kuko n'uburyo bwo kuzuzanya niyo mpamvu atari amakuru ni kiganiro wari uburyo bwo kuyaga n'abantu ya nuko nekana namwe ndabashimire mwafashikanye kandi mudukurikirana nibaza ko isanga ari ku munsi w'ejo wa gatanu muri Rock Sport mugire aho muba mubahwe nawe